Mu buzima bwawe ntuze wemere kuba umuntu usanzwe, uze ube umuntu adasanzwe, kuko urabizi neza yuko wavutse uri umuntu afise ubushobozi busumba uko wowe uvyibaza. Nk'ibisanzwe muri kuri ya channel Resido Division Official, murasabwa kugira subscribe, mugire like, mugire share and comment kugira ngo muze mwami muronka ikiganiro co guhumuriza ugwaruka, guhumuriza buri muntu wese yifuza gutangura ubuzima kugira aho agomba kugera. Hari igihe umuntu yicara akibaza ati mbese ubuzima bwanje buzohinduka ryari, buzohindurwa n'iki? Ukabona imisi iragenda, amezi agashira, imyaka ikagenda, ariko wowe ukigumira hahandi, ukabona nta terambere ubona ko uriko uratera, kandi wibaza ngo uriko urakora. Abandi bagatera imbere, abandi bakubaka amazu, abandi bagatangura ama business yabo, ariko wewe ukumva usa nkaho umenga ibyawe byose byarahagaze. Reka nkubwire ukuri, kandi ukuri kutajenjetse. Nta muntu n'umwe azoza guhindura ubuzima bwawe, nta mugenzi n'umwe azogufasha guhindura ubuzima bwawe, eka nta n'igihugu, nta na leta n'imwe izogufasha kuzamuka, izogufasha ngo ikuzamure atari wowe uvyiyemeje. Ubuzima bwawe buhindurwa n'ingingo imwe rudende, buhindurwa n'ingingo yo gufata responsibility, gufata risk, gufata icemezo. Abantu benshi bashinja ibibazo barimwo canke ubukene barimwo, bakabushinja abavyeyi babo, bakabushinja amaleta, bakabushinja kuba ata mahirwe bafise, ariko ntibibaza ikibazo kimwe, ntibibaza impamvu ya vyose, ntibibaza ikibazo gikomeye kandi cane. Yaba ari abandi bakubaje bati mbese jewe ndiko nkora iki cotuma ubuzima bwanje buhinduka? Ntukeneye kuba umuntu kuba ko wize cane, nta nubwo ukeneye kuba umuntu ufise amamiliyoni menshi. Ico ukeneye ni ikintu kimwe gusa, ni discipline. Ni discipline y'ukuntu ukora, ni discipline y'ibintu ukora. Discipline niyo itandukanya umuntu asanzwe n'umuntu adasanzwe, kuko umuntu asanzwe wewe aba yifitiye indoto, ariko umuntu adasanzwe arakora. Umuntu asanzwe we yivugira ati nzotangura ejo, ariko umuntu adasanzwe atangura uyu munsi. Mbese wewe uri muri yahe kategori? Uri mu uwahe muri abo bantu babiri batandukanye mpejeje kuvuga? Uyu munsi ndashaka ko wewe unyumva, ndashaka kugusaba ikintu kimwe gusa: ntuzongere na rimwe kuba umuntu asanzwe, ntuzongere na rimwe kuba muri comfort zone. Tangura n'akantu gato cane. Nimba ufise telefone gusa, yikoreshe kandi yikoreshe ibikenewe. Ushobora kwiga ama skills menshi kuri YouTube, ushobora gutangura online businesses, ushobora kwiga digital marketing, ushobora kwiga telephone repairing. Ntabwo telefone ari ikintu cyo kwidagadura gusa, ni igikoresho cyo guhindura ubuzima bwacu. Ikibazo si uko udafise amahirwe, ahubwo ikibazo ni uko n'amahirwe make ufise cyangwa ubwo ari menshi utayakoresha neza.
Nk'akarorero ushobora kuzosanga hariho umuntu aba mu gihugu gikenye ariko kubera ko discipline afise ukuntu akora n'ukuntu yiyumvira akaba umuntu azogira success. Ariko hari n'uwundi usanga ari mu gihugu gikize, igihugu gitunze ariko akaba ata discipline afise mu vyo akora vyose, akaguma yibereye hahandi nyene, akaba umukene ruhebwa. Igitandukanya umuntu, igitandukanya abantu ntabwo ari aho bava ahubwo n'ukuntu biyumvira. Reka nkwibwirire akabanga, abantu benshi batinya gutangura kuko batinya guhomba, batinya kunanirwa, ariko kunanirwa ntabwo ari imperuka. Kunanirwa ni isomo, ni ishure. Nta muntu n'umwe yigeze atsinda atigeze atsindwa, nta n'umuntu n'umwe yigeze yishura ikibazo mu gihe atakihari. Ariko abantu benshi bareka indoto zabo mu gihe bagitanguye kubona utubazo duto mu mishinga yabo batanguye. Rero niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, hindura ibitekerezo vyawe, hindura ingeso zawe, hitamwo inshuti mugendana, reka ubunebwe, kora n'igihe wumva ko bitagenda neza, n'igihe wumva ko utabishaka, ariko ugerageze ukore. Please ugerageze ukore. Success is not feelings, success is discipline. Uyu mwaka rero fata ingingo imwe kandi ikomeye, ntuze ngo ugume uri muntu usanzwe, kuko urabizi neza ko wavutse uri umuntu akomeye, uri umuntu afise ubushobozi busumba uko wowe uvyibaza, usumba uko wowe uvyiyumvira. Ariko nimba ushaka kwigumira muri comfort zone, uzoguma uri mu bwo bukene, uzoguma uri umuntu asanzwe. Uyu munsi hagarara, uhaguruke, wiyemeze, uvuge yuko ubishyira mu mutima n'ubwenge, wibwire yuko ubuzima bwawe bugomba guhindurwa nawe. Ntuze utegereze ngo n'ejo, ntuze utegereze ngo n'amahirwe ko hari abantu bazogwa amahirwe. Tangura uyu munsi, gerageza. Nimba wumvise iri jambo ko ryoba rigufitiye akamaro, ko ryoba ryakuzamuye mu bitekerezo vyawe, ko ryoba ryakoze ku mutima, ndagusaba ugire subscribe, ukanda ukazogera kuri channel Risito Division Official, ugire like, ugire comment, wongere ugire share, mutwandikire ikindi kintu mwa mubaza yuko twoshobora kubashikiriza cobagirira akamaro. Tubafitiye ama episode menshi yo guhindura ubuzima bwanyu, guhindura ubuzima bwacu. Ndabizi neza ko twese turi abajene kandi tugomba guhindura ubuzima bwacu, ariko ico dusabwa ni ugufata ivyemezo, ni uguhaguruka, ntitugume twicaye turondeze. Ubuzima buragoye, ubuzima buragoye kugwaruka. Nta muntu n'umwe ufitiye imbabazi, nta muntu n'umwe ufitiye impuhwe. Rero gerageza uhaguruke. Yari Risito Division Official. Ciao, tuzosubira muri ikindi kiganiro gikurikira. Bye bye, turabakunda cane.